isi bana matiko ko baraberekana ifoto burya n'umugwi wamaze gutangura imyimenyerezo imyimenyerezo nico nyene kuba twinjiramwo atari kunateba hariya bashobora dufasha ndufoto hariya twabakino uvuga ngo baza kuba bakora n'imyimenyerezo abatandukanye hariya Bwana Houston ni inkuru nuvuga ngo nziza witwa Dinjusene rero agikuba 7:30 agomba kore cyitwa test medical abandi basanga ameze neza bagira iki bashoye kuba bamusinyisha nguriya test medical yikonaniye bace bakonfirma ukoze test bikanka biba byasenye burya ariyo zigeze ushaka kuba ziko zira burya nizere test birashika zikanka ko biravana n'ivyo ari byo twakunze kuba tubona abakinyi benshi bagwaye usanga bafite ibibazo by'imitima ariko bakakomeza gukina mu mugwi kandi ndetse n'indi migwi ugusanga ikira n'abarondere ngo kugire bagure ariko uranyumva birava nizere yuko rero kugira ngo bishike umugwi uvuga ati ngo bagutoye ikibazo ku buryo batoza kuba baragusinyisha bivana n'ikibazo n'uburemere bw'ikibazo baba bagutoye nivyo mba nibaza buriya bivana n'ikibazo ufise kugira ngo ushobore kuba habwo n'uburemere bw'ikibazo hari umuremere novuga ngo bw'ikibazo kabisa ugeza muri karo kanya nko kubivuze nuko bimeze ariko kandi tukiri muri no equipe de Madrid ya makuru menshi tubaha ama update hariya tugeza muri kano kanya Real Madrid programme canke witwa uno mumenyereza novuga ngo wino equipe ya Real Madrid azukwiza wa Xabi Alonso yinjiye muri no equipe de Madrid ku munsi wejo yinjiye saa 1:30 Bwana Houston aza gusohoka kuri ya kibuga isa 10:30 niho yaragiye kubagira iki yaragiye kuba aza kuba asohoka ivyabaye muri iyo equipe imyimenyerezo twanabonye abaki batandukanye abitwa ba Demeter niho bari bari abitwa ba Brahim Diaz niho bari bari abitwa ba Franigas niho bari bari abitwa ba David Alaba niho bari bari aba David abitwa ba uno mu mwana yitwa Antonio nako witwa Rodrigo Goes nawe yarahari uno munsi biragaragara ko Bwana Houston imyimenyerezo yarabaye ku munsi wejo aho tunabafitiye n'icegeranyo c'ivyakozwe mu imyimenyerezo ku munsi wejo ivyakozwe ni witwa Xabi Alonso anabona ko yakoze ibintu bitandukanye twababwiye abakibare bahari ku munsi wejo batandukanye ariko kandi tubabwiye n'ibintu vyakora koreka ku munsi wejo ngo buriya witwa Xabi Alonso Bwana Houston mu mimezo yakoresheje witwa ndavuga ngo abakinyi bo ku munsi wejo ikintu yabakoresheje harimo ikintu cyiswe possession kugumana umupira muri ko murakina mukina umupira atavye kuza murataka umupira kuvuga ngo possession udupira pa tigitaka muza murahana uvuga muri equipe de Madrid tuduge kuri kino kintu ku kantu ka possession turafise utuntu tuza kuba twaruka ko hariho possession hariho ibintu vya controle construction hamwe na pressing Real Madrid ku kantu ka possession muri abakinyi rero Madrid ifite kuri possession ifise kuno munsi ashobora kuba bashaka gukina position ikaba nziza muri equipe de Madrid kuko mu bantu bakoreje ku munsi wejo harimo ikintu ca possession burya ndakubwira ikintu kiyo ubona Mercedes burya possession kenshi kugira uzokina urukino possession yawe ize kugaragara ko ari nziza biragusaba kuza ubufise mediane nziza neza cyane kuko mediane niyo yonyine izogufasha kugira possession nziza mediane itabaye nziza ntibibaza ngo ari naho uzokwigera ubona umugwi wagize possession nziza mu gihe udafise mediane nziza nimba tiko turabona FC Barcelona zigira ama possession meza nuko bafise abatekinisiye hagati barafise ba Frankie de Jong tekinisiye barafise Pedro Gonzalez tekinisiye kumwa ku mupira biba bigoye cyane uri kurumva genda imbere ba Daniel Ormonuko sivyo ba Firmino Lopez nta bintu byinshi urumva ni cross imwe pass blocage pass urumva genda rero uraruwa mupira uvuye hagati urarekuriye ku mpande hariho baramini amari ashobora guca mu bantu babiri cyangwa batatu uri kurumva bigoye kandi kuzomona amini amari korona umupira ko umupira kwa ramini amari no kuba wamuvunye sivyo garuka kandi pembeni bafise basi karite zose bari bazifise mu mugo garuka kwa Pau Barcini wa mukinyi karite yuzosanga nawe nyene afise nabwo abushobozi bwo gushobora kwani mu rukino bikurumva tugake muri Real Madrid rero yamiriye bafise zobafasha kugira umupira ni yahe uzosanga rero Real Madrid ba Martinez Ubimendi bakenewe ba Angelo Stira bakenewe kuko no musimba tiko turavuga ko rero Chouameni ari mwiza si mwiza ku rugero kugumana umupira bize neza kuri ico kintu akomeye ku kintu cyo kurekepera umupira hama gatanga ipasi umupira ni mwiza no gutanga ipasi ariko ico kugumana umupira akamenya ati ntanga ipasi y'ibiharuro uri kurumva kuko umukinyi wenyene wo hagati mu kibuga tubona muri Real Madrid
afite ubushobozi bwo gutanga ipasi nziza y'ibiharuro ibiharuro uzosanga ari Jude Bellingham wa mukinya afise ari kuri Caribe nk'iya Toni Kroos ntawe uhari muri Real Madrid umunsi ntaraboneka ntawe uhari uri kurumva azoshobora basi twovuga yuko yishobora no kubafasha kuzogira niyo possession nziza mu Real Madrid rero birasaba rero sivyo ku bakinyi bahari nivyo uno Xabi Alonso ashobora kubakora uri kurumva reka nyene wanashaka tubwire ku bakinyi novuga ngo equipe de Madrid ifise muri mediane uno musi mediane Real Madrid irafise uwitwa Tchouameni irafise uwitwa Edouard Camavinga irafise uwitwa Dani Ceballos irafise uwitwa Enrique nako yitwa Ardagire irafise uwitwa Jude Bellingham irafise kandi n'uwitwa Fede Valverde turaye muri bana bakinyi bwana Houston abakinyi boshaka ukini no post bakagenda ukuragenda neza ko ndafise inkuru wanashaka y'umwana muto witwa Ardagire yuko guheza muri kano kanya agiye kubakina uvuga ngo apare kuvuga ngo azo amakinyi uvuga ngo bazogenderwa uno musi ngo agikuba ari umukinyi bagiye kuba bubakirako cyane hagati mu kibuga voilà ako kantu bakavuze amakuru nasomye Ardagire agikuba yubakirwa mu gihuga hagati uno musi turabe Real Madrid ifise uno musi kuri iyo style yo kugumana umupira kuri iyo style ya tikitaka mbambona uwo ifitingamo yo Ardagire Ardagire no mukiye nyene mbambona ko yoza akabashishye kuri ba Jude Bellingham bashobora gufitinga muri iyo je yantuze yuno mumenyereza Xabi Alonso kubera yuko rero ico reke kigaruka kikama ishusho y'impamvu twabona yuko Xabi Alonso amukeneye cyane mu mugwi wiwe kandi yavuga ko mu bakinya azoza gukoresha muri azoba ngenderwako mu burongozi mu bumenye mu gutwara kwiyo mu mugwi wa Real Madrid Ardagire azobamo iyo umaze kumbwira rero ko iyo style yo kugumana umupira kurumva ari yagiye kuba akorera ko mu Real Madrid cyembona directement ko Ardagire akeneye muri ari mu bakinyi bagenderwa ari mu bakinyi bakeneye muri iyo style tugende nyene tuna bibandaniriza ko nyene kuri ivyo nyene turamaze kurongo witwa Ardagire turi abandi bakinyi babiri cyangwa batatu ushaka gukinana biva na system ariko arakina kutudagushira ko n'ubukandi kantu afite utundi dutatu tuza kuvuga mu myimezo yakoze kuko ni umwimenyerezo wiwe wa mbere witwa nde wa Xabi Alonso yakoze mu bintu yakoresheje ku munsi w'ejo turabifise nga kuri table no munsi twavuze possession abandi bakinyi boshaka ko barakinana bo bari bande kuko byanga bikunda baza kurondera umukaseri no munsi bavuze bitwa Ardagire ariko kandi tumaze kubona ko n'uwitwa Tchouameni nawe ari mu bakinyi nawe nyene afise akandi kantu ko gushobora kubana nyene bivuga ko yashobora kuba bazokubakigako mu gihe batazoba barosa abakinyi batandukanye nk'abitwa bande abitwa banje Hostile abitwa ba Mertens Zubemendi uno munsi abandi bakinyi bashobora kuba banywana ubwo tuzana undi mukinyi tuza kuba tuzana nako ndabona urarosa witwa Ardagire urarosa witwa Jude Bellingham ushobora ndera undi muntu agira gatatu ashobora kuba yitwa nde Fede Valverde wani wagira mediane witwa Fede Valverde ukagira witwa Jude Bellingham ukagira n'uwitwa Ardagire ukacugira n'uwitwa azukwiza witwa Tchouameni uno munsi tuzaza kuba tubiha ishusho imeze gute Jude Bellingham Ardagire Tchouameni muri za style abakinyi tumaze kuronka abakinyi bane kuko Edouard Camavinga nawe mbamo na mengo arimo abantu bagomba umupira mugabo aragumana umupira mugabo kurekura bigateba uko niko kanuje tutanadugira ko no munsi tumaze ko turonka wanashaka tunabigireko kugira abantu bashire kuko navyumva neza Real Madrid Xabi Alonso yagiye kubabwira ngo hari cya possession hakamuna kano kitwa nde control de balle control de balle ushusha ko nakandi kantu ka construction ukuvuga ngo kubaka urukino ukagubaka neza ushusha ko nakantu kiswe nde pressing uvuga ngo Real Madrid mu myezo bakoze ku munsi w'ejo habayemo possession habaye control habaye construction habamwo na pressing uvuga ngo ibintu kuri bine ivyo bintu rero nimba ari vyo mu Real Madrid baba bariko baraza no kunakorera ko mu Real Madrid nimba ari vyo uno mumenyereza Xabi Alonso abari karanaza gukorera ko mu Real Madrid nizere yuko neza na neza abakinyi nka Tchouameni abakinyi nka uno mukinyi navuga ntuze ya uno Madrid umuntu witwa Edouard Camavinga
simba numva yuko muri izo style bashobora kuza bakazifitingamo kuko ubwo bushobozi bivaye n'imyaka tubabonye ko barakina n'ivyo bakina simbona yuko ari babakinyi bashobora kugumana umupira simbona ko ari babakinyi bashobora kubaka urukino simbona ko ari abo n'abakasere simbona ko ari babakinyi mbe wavuze ko bashobora kugira control de balle harimo twavuzemo possession harimo control harimo construction harimo na pressing kuri possession je simbona yuko Kamavinga yabigufashamo kuri possession simbona yuko Kamavinga nivyo kuri possession yogerageza gusumba ubwo Orecho amenya tuwake kuri ico kintu ariko hari n'ikintu wavuze na neza ngaho ati Kamavinga nivyo aragumana umupira bikagora kurekura kuranyumva ariko ku kintu cha possession biragoye kumva yuko Orecho amenuza akagufasha kuri possession nimba tuko tubana n'ubwiza bwa Orecho amenya niwa mukinyi kuri kumukurekipera umupira ni hari for cyane kurekipera umupira gusumba uko mubona aza gafitinga neza kuri possession ku ruhanze rwa possession rero nimba ivyo bintu ari byo bintu mugwara de Madrid ugiye kubona korerako nimba atabwa bwa bushobozi twumve ko mumenyeza afite bwa bushobozi bwo gushora gukora umukinyi akamwubaka sivyo cha tubona ko ba Angelo Stila bakenewe tocona ko ba Martin Zubimende bakenewe mugwara de Madrid bakaca baza kuba associé kuri ba Jude Bellingham no kuri ba Ardagire nuva ngune muko jemba mbona yuko na Federico Valverde umwanya atari kirenga kuri ku kintu cha possession yego gatuze turaba nawe muri to tuntu witwa kuko abakinyi bose abaza kusabisangamwe n'abandi batisangamo twavuze gendura akantu ka pressing akantu ka pressing kaza kwitwa Jude Bellingham ako turamaze ko tukamubonamo neza neza witwa Jude Bellingham akantu kiswe pressing aragakomeye kumusanga ikibwaje tera kizungurukako aragafise gendura kuri possession twavuze abakinyi batandukanye harimo witwa nde Ardagire shirako abandi boshaka kina possession bogerageza kuri bogerageza no witwa uno Dani Ceballos nawe ashaka gusohoka cyane ntasohoke ako tumaze kuronka abakirije kuri bangaye babiri batatu Ardagire Dani Ceballos Jude Bellingham naho ako batandukanye amakarite yabo Jude Bellingham ari kuri ntuze kuri pressing ariko kandi na possession nawe hari ukuntu umenga arakina aragafise karamurimo nawe n'akantu ka possession aragafise karamurimo kuko ugejeje kuraba na mu bakinyi bashikana imipira imbere ku mapasi meza Jude Bellingham arimo azi ubwa mbere kwanza kumbure mu bakinyi bo hagati mu kibuga bashikana amapasi imbere meza agenda neza Jude Bellingham muri Real Madrid rero ku kantu ka possession aragafise mu ruhara tugane ku kandi kantu nawe kavuga ngo control control no kuvuga ngo kugumana umupira hanyuma ukaraba kunamura amaso ukaraba abakinyi ngene bahagaze niyo bahagaze hamukatera umupira ukagenda neza aho kariko tukazi ku witwa nde Luka Modric ugiye kuraba bahasigaye no munsi guhasanga bitwa bande ba Ardagire shirako no witwa Jude Bellingham nyina kwanara gashoboye neza genda uraba ku kandi kantu nagatandukanye ka construction ko kuyubaka urukino kubaka urukino kubaka urukino kumengo uri kwaraba no munsi makinyi bafise no munsi kubaka urukino barahari mugabo ntibaza ko bameze neza kuko kubaka urukino tubazi kwitwa bande abatandukanye basohotse abitwa ba witwa Toni Kroos uno munsi mugwara nta umukinyi Toni Kroos ahari uza kuba agerageza nawe aza kuba dusanga witwa nde Fede Valverde agerageza pana kubikora uko bikwiriye na mpamvu mu gusoka kwa Toni Kroos yagiye avuga amajambo avuga ngo umuntu azoza kugerageza aje gukora vyiza nk'ivyo nakoze n'uwitwa Fede Valverde muce munamuha nimero 8 nari maze ko ndambara byumva neza ariko rero bwana message diki nivyo turabona gutandukanye Federico Valverde ni mwiza ariko nivyo mbere wanabivuze neza umuntu ashobora kuza kanagerageza ku bintu byo kubaka urukino ariko uranyumva Federico Valverde no kubigerageza je mbona ko ari kirenga ariko witwa Toni Kroos nawe yaje avuga ngo niwe mukinya azoba musubirize wanje mwiza yarabivuze uko bivanye no kuri yamubonye twisungere ku nkino za Real Madrid twabonye ariko urumva si kirenga je mba numva ko muri Real Madrid agikenewe umukina ashobora kuza kubaka oya arakenewe vyo abatwa batuze ubimendi bose nuko arakenewe witwa Manchester arakenewe kuvuga ngo no munsi bivuze neza
Real Madrid irakeneye umukinyi aza kubaka ko twumvise abandi bantu bose batandukanye barabudufise twa pressing twumvise akantu ka ariko kandi control niko tutararonka ariko kandi ntanaguciriyemo nsisiguye ngo ati mu bakinyi atacu bafashije umugwa Real Madrid ngo Federico Valverde ari mwoya arafise akantu kiwe nako nyene gakeneye mu Real Madrid umuntu ataruha ni double po umuntu ataruha icambere cyane n'umuntu kandi atazi kwasama mu gihe abona ko afise moye yo gutera mu izamu nawe arafite akamaro equipe yitwa nde arafite akamaro equipe ya Real Madrid ariko kandi harakenewe umuntu ashobora kuza gufashanya na Federico Valverde afise bwa bushobozi bwo kubaka urukino niyo mpamvu twumvise twari twagatse ngo Mumyimenyerezo ave muri equipe ya Real Sociedad aze kwa Real Madrid neza cyane byase banze zane witwa nde Angel Stile kwa Tutigad yego urumva ko equipe ya Real Madrid acakeneye umukinyi yacakeneye umukinyi wo hagati afise ubushobozi bwo kubaka urukino bwo kugwego yego arakeneye muri Real Madrid nkuko ashobora kubura nabidondagura kuri bivanye n'imimenyerezo ojo umumenyereza Xabi Alonso ashobora kuba karakoresha bano bakinyi bo mu Real Madrid nico gitumye tubona yuko abakinyi cyangwa umukinyi wo hagati afise ubushobozi bwo gushobora kubaka urukino akenewe cyane mu mugwa Real Madrid bivanye na style twumva ko umumenyereza ashaka kuba azomenyerezamwe no mu Real Madrid no kwifuza mu Real Madrid wokinamwe abantu bamaze kumva makuru neza ngene meze twumvise abashoboye pressing twumvise abashoboye controle n'abandi bakenewe bamaze kumva ko Mumyimenyerezo cyangwa Angel Stile nawe akenewe muri equipe abakunzi ba Real Madrid kubitamwo commentaire hariya murakenewe sha murakenewe ni muzi muriho turababona mugabo commentaire zanyu ntabwo tuzibona kandi muze mutubwire izindi poste zikenewe mu mugwanyu wa Real Madrid ariko kandi twanavuze abakinyi bo muri mediane ariko kandi twanavuze rega na attack na nyine akenewe na defense nayo nyine impamvu twagotse muri mediane nuko twumvise imyimenyerezo Xabi Alonso karakoresha nico yifuza mu Real Madrid na style yifuza mu Real Madrid yokinamo kuko tubona izo style rero kugira bikunde birasabwa cyane gusumba abakinyi bo hagati mu kibuga rero mu gihe twamaze kubona ko ya style yiwe yifuza gukinishamo mu Real Madrid abakinyi bakenewe cyane arabaho hagati mu kibuga twamaze kubajako twabadondaguye abahari abashoboye guzifitingamwo n'abandi bakenewe twashoboye no kunabavuga rero tugaruka rero uri kurumva hacasabwa rima twashoboye kuronka abakinyi beza hagati mu kibuga bashobora gukina za style doje twumva Xabi Alonso akeneye birasaba ariko dushobora kuronka abakinyi bashobora gukora finish finish hari irakenewe nayo rero iyo kigaruka ariko bakinyi nabo bafise no munsi cha tugerageza kuraba rero nimba twarose Jude Bellingham zizoshobora gukora controle nziza ya controle nziza kugira yiwe izoguma ibonekana ko ari nziza izoguma ibonekana uburyohe kwifise uburyohe bwiza irasaba ko umupira wiwe nivyo ashika kwa urekura kuri amukinya ashobora kuzomarira neza azokore finish nziza kwe hejuru acasabwa reba abakinyi bahehe abimbere naho Kylian Mbappe baramufise ni mwiza afise Kylian Mbappe roti mwiza arayishoboye rugaruka ku ruhande barafise witwa Vinicius twavuze ko ashobora kongereza amasezerano Nuno Rodrigo hando guburyo nacu tugaruka kuri Rodrigo nawe nyene nawe bamaze karavuga mbamona mengo nawe nyene afite akakano k'agakarite ko gushobora kuba yofasha ka Vinicius ko ama dribble ziwe amakroshi yiwashikanye nagenda yinjira muri surface ukivuzana neza mbere wanashimye Rodrigo gozimba tuzi Real Madrid ifise abakinyi bashobora beza bashobora gukita amacenga persevera kuja kurondera intsinzi n'igitsindo Rodrigo goza arimo tugaruke nimba dufise Rodrigo gozi mwiza twafise Kylian Mbappe mwiza twafise Vinicius Junior mwiza mu gihe bitakunze ko batangura urukino canke mu gihe bagize ikibazo ni bande beza dufise bashobora kuza bakabasubirira bagatanga vyiza ni bande cenje kibazo cyo kigaruka mu Real Madrid ubundi abasubize gabuye nta nabahari ntiwaca babura ariko mu gihe uri wamugwira rero wifuza gutwara ibikombe biragusaba ko ufise abakinyi beza batangura n'abakinyi beza baza bagasubirira buriya Madrid gifise Vinicius ikagira uhitwa Kylian Mbappe abandi ni ba Brahim Diaz ubundi aragerageza ni witwa ba Rudagire abitwa ba Endrick mugabo mbona mengo nabwo ntibari kuri carte nyene nziza bamwe na bamwe ngaho woda hagerageza witwa Brahim Diaz yinjiye mu kibuga araza gatanga vyiza twemera neza bwana Houston ibintu vyiza dushime nawe ko randika ari ubutumwa aremba muna mubwire n'ivyumviro vyanyu navyo bamaze kuba natwandikira hari nabusoma hari abantu baba bati turandika ubutumwa bwa ntabwo tunabusoma witwa Modesta Zizuru
reka tunabuce ko mbere tunabasomere tunagira ko tujya tuvugana Real Madrid tuyibandaniriza ya witwa Modestat Zuri yashobora kuba anagutaginga ngaha bwana Messi Dike yavuze ati Dike komera turi kumwe nawe witwa nawo Freddy Giraneza ashobora kuvuga ati habura ubufasha Fran Gracia ufasha Fran Gracia nimero 3 urumva wewe yamaze guhitamo Fran Gracia ko ari umukinya kenewe cyane kuri nimero 3 hariya mu Real Madrid ariko akenewe umufasha ariko kandi naho nizere ko muri no Mondial de Club bazoshobora kuba barakoresha bano babiri nyine Fran Gracia na Ferran Mendy kubera yuko na nuno nuze Alvaro Carreras byavugwa cyane ko ariko arondorwa no mu Real Madrid izagiwe risa nkaho mengo ryagabanije akariro ariko twizere yuko inyuma ya Mondial de Club bizosubira bihongere bigaruke kuko turumva mu bakinnyi bakenewe cyane mu ruhande rwa Real Madrid arimo tunabandanye ngere ko turavuga atake nyuma kusumba ubutumwa cyatujya muri defense nayo media twayimaze atake tsana ko turayimariza cyo muri defense nayo turara Freddy kandi yasubiraga akavuga ati nitwa Ferry ahomba izina giyiwe ni Ferry izina giyiwe yajya ishobora kuba harabaye mu kamistake gato mu kujyandika kuri YouTube email yiwe ariko yitwa Ferry Imwaro okay akaba avuze ati ndi mushasha ku murongo reka tugwikaze cyane bwana Ferry Imwaro saa 3 gushika saa 5:30 kuko turabwiye amandi makuru guhera saa 3 gushika saa 5:30 ariko iyo byashitse tugacegwa ku murongo turabandana tukababwira amakuru twakwiza amakuru tuba twateguye twashikiriza reka tugushimire cyane tonge tugusaba kandi ukora ititwa partage kugira usangiza abandi ngaho Imwaro babwiye ati hariho Akejo Media ikora ikiganiro cha Akejo Sport baba bari ku murongo guhera saa 3 gushika saa 5:30 nuko harundi nawe yitwa Jean Bosco ngaho Ndikubwimana Jean Bosco yaje aravuga ati bonjour ndabumvira mu Rwanda tubashimire cyane abanyarwanda bari mu Rwanda tafite imigwi tutakubaje mu migwi yanyu ya Manchester za Chelsea he na he neza yavuga ati yavuze ko ari mu Rwanda avuga kandi Real Madrid irakeneye nimero 6 cyane nimero 6 twanabivuze nivyo twako tunanavuga ngaha ubivuze neza cyane irakeneye ni bazo bimende hariya cabanje still hari twarumvise ko mu bakinnyi ko baronderwa bashobora kuza nk'aba nimero 6 ni Banjero Stira hariya na Martin Zubimende twumva karagwanirwa na Real Madrid ndetse no mu gwa Arsenal ariko amahirwe menshi twe twaharura ku mugwi wa Real Madrid gusumba ko twoyumva mu mugwi wa Arsenal kandi mu bakinnyi bakenewe cyane nkuko ushoye kubona bivuga ngaha bwana Jean Bosco nimero 6 kandi twatuzi ko Martin Zubimende ashobora kuza mbere afite ubwo bushobozi bwo kukina babakoze recruitment nziza kabisa tubimwe bamurose undi nawe yitwa Uwizeyimana Emmanuel nawe nyene rigize nk'inciro ya gatatu burya tuko twamona ku murongo nawe nyene tumushimire Emmanuel nga mu gihugu cy'u Rwanda yanatubwiye nahana herere wanashagiye isagara arimo hari i Rwanda tumenyera burya tubaramutse abaringa i Kigali n'ahandi hatandukanye turabakunda nakwe ndibaza ko namwe mutukunda nawe nyene yagose ngari karavuga ati hakenewe urusha Garcia kuri nimero 3 nivyo burya twarashobora tunabivuga tugendere nyene rero kuri cyakintu ko ravuga ngo twaturiho turavuga uno munsi kuri nimero 3 nkuko ko turayivuga equipe de Madrid twamaze ko twumva kwitwa Ferran Mendy ku kintu cha construction ntarimwo cha pressing ntarimwo ikintu novuga ngo gishoboka muri equipe de Madrid ntabwo arimwo mu bakinyi basohoka rashobora gusohoka hamaze kadubona witwa Fran Gracia yaje ashobora kuzoba ntajo ko mutitire biranagoye Fran Gracia ko mutitire biragoye harakenewe umukinyi aca ku biharo bitatu mwiza wo kugwego gusumba Fran Gracia Fran Gracia na akazoba asa canka akazobaza nk'umusubirizi wiwe mu Real Madrid niyo mpamvu twumvise mu Real Madrid wo korarondera umukinyi nka Alvaro Carreras uriko uranyumva kuko Alvaro Carreras ari ku rugero rwo hejuru gusumba no Fran Gracia uriko uranyumva kandi tugegeje kura mikinde yiwe arasa n'umukinnyi ashobora kuza agafasha mu Real Madrid ndetse akanafitinga muri zino systeme doje zo no mumenyereza Xabi Alonso mba numva rero Real Madrid yacakene umukinnyi wo kugwego kuri nimero 3 ariko kandi kugeza muri kano kanya niturumva cyane umukinnyi akenewe umuntu mukitwumva ariko araronderwa cyane yari uno Alvaro Carreras tumva ko akariro kagabanutse cyane akariro ahubwo kari gahari ni kuri nimero 6 umukinnyi wo hagati mu kibuga muri Real Madrid gusumba uko twumva ko hari akariro cyane ku biharuro bitatu ariko kandi nawe nyene ntibivuzwe yuko byavuye mu kibazo ciwe ko cavuye mu nzira aracakena mu Real Madrid ahubwo twiteze ko bizoshobora kuba binagaruka inyuma ya Mondial de Club
Ya nuko kabisa bimeze niyozera ko abakinyi ko turavuga no musi kuri kabiri ho ntabyo bivuga ko Trent none waramaze ko namuronka ati fast twanayivuze ko nuvuga ngo Real Madrid yose dusana ko twamaze ko turayinjiramo yose twavuze atake twavuze mediane twavuze kandi no muri accident hatandukanye no mwigore niho tutavuze niho tutaranavuga ariko tuboko nawe nyene nawe ni nanabonye ngo ngomba kongeza amasezerano ngizwa amasezerano mu Real Madrid aracafise ubwiza bwiwe aracafise ubufasha mu Real Madrid ya witwa Olivier Ndikumana nawe yashoye kuba ikaragaruka ngavuga ati guys turi kumwe bavandimwe tumushimire nawe witwa Olivier Ndikumana nawe tumukengurukire neza ko nawe ari mu bantu rumvuga ngo adukurikirana cyane twanabonye na witwa Jean Claude nawe natwandikiye ubutumwa mugabo yigeze kubaza kutwandikira ariko ivyuma ntibyashoboye kuba bidufata neza twanamubonye ariko n'abandi twizereye yuko muriko kandi ubutumwa bwanyu burakenewe cyane cyane ya nuko kabisa bimeze rero kuno munsi witwa Xabi Alonso nawe twabwiye ko yamaze amasaha ashaka kuri 11 ari hariya ku kibuga witwa Base hariya yabakora imyimenyerezo Real Madrid yaje saa 1:30 aza gusohoka saa 11:30 ariko aragira karakora inama wana ashaka yakoze inama